wari uzi ko gusoma atari ikintu gisanzwe nk'uko benshi tuvyibaza? Wari uzi ko ari urufunguruzo rufungura imiryango y'isi? Gusoma bituma umuntu abona ubumenyi, akagira ivyiyumviro bitandukanye, kandi akabasha kumva abandi. Ico utaruzi rero akabiga. Wari uzi ko gusoma bigufasha kuba umusirimu ukamenya n'ururimi? Ngwino tuyagesha, ugumane nanje, atutsit. Bakunzi bo kukayi rero namaze kwakira umutumire wanje AITA akaba yamaze gushika mu bwami bwa Pam Channel TV sindavyorosha mu kiganiro kukayi. Uno munsi rero hariyo generation sinovuga ngo yadutse, oya nibitangaza vy'Imana vraiment cane cane abakobwa abakenyezi sinzi ko no bivuga mu gifaransa le genre féminin yahurumbiye kwandika ibitabo ntavyo twari tumenyereye pe. Uno musi rero naronse amahirwe yo kwakira umwe muri abo bakeyi bariko baraza kuko ni bakeya, akaba yitwa AITA, n'umwanditsi w'igitabo kiko kirakundwa cane na benshi citwa Harabaye. Ndamuvugiye vyose, abatakuzi AITA nyidondorere abakonzi bo kukayi. Mbe ntiwamaze n'ukubimara. Nitwa AITA Kanyange AITA Chancela, nkaba ndi umumama, ndi umupfasoni, ndubatse, mfise abana babiri, yego nkaba nandika n'ibitabo vy'abana vyitwa Harabaye. Wow. Kwe kutavuze nk'abamande bavuga nkaba nubatse n'umushinga nahe umwe kugira ntihagire uwundi aza konsaba amanimero ikiganiro giheze. Wakivuze Kasuringesha ureke kunteza abantu. Ngo nubatse n'umushinga nahe umwe udende. Ako rero karakomeye. Rero AITA ndanezerewe cyane kukwakira, wakoze kwitaba ubutumire bwacu. Wakoze kuntumira Pam. Yego. Rero uri umwanditsi w'igitabo Harabaye. Ndashaka kumenya uno munsi hari abantu bariko bariyumvira peut-être bariko baraniyumvira ati jewe numva no kwandika ibintu byinshi bishobora gufasha, sifisa nko mera simisaho ntangurira. Mbega kwasha kwandika biracabaho, birakunda. Urumva ko nabazani wo byakundiye muri bakenyene bariko no munsi bariko barakora ico gikorwa. AITA kugira ngo yumvire kwandika byaguhereye kuki? Ni ibintu wadutse uryamye ngo no munsi rero have nandike nemeza abantu. Byatanguye kuki? Dutangure mu mizi kugira ngo umuntu wese ariko arakurikira ari umuntu yavyifujije kuva kera yumve ko atari amamaji, yumve ko atari ibintu bikoroka gutyo. Ariko utubwire imizi. Najerega nashaka kwandika agatabo. Reka nifashirize sha. Je bwa mbere nakuze nkunda gusoma. Nakuze nkunda gusoma. Yego. Ndonka umuvyeyi anshira muri iyo ba umwigisha adushira mu byo kuja gusoma. Sinzi ko yabikoze kwera yari umwigisha canke hari hindi mva yarafise ariko buri kose yaradusunikiye gusoma. Je ndabikunda. Ndabikunze kumubona umuntu ngene akiri muto urota nkahita mvuga nti je nanje nakura nzokwandika. Nzokwandika kugira ngo mpe nanje abandi bana baronke iyo plaisir. Munga je nabona homa, nabona ibintu by'amahoma, ibintu vyinshi ko umva nasoma ibitabo bingana binini. Nkuvume ngo nanje nzogira ivyo nyene nzokwandika hamagira umwana yicara aryoherwa asome nyene. Iyo ni etape imwe. Ukiri kuri iyo etape nyene. Bumva iyo ndoto yo kwandika ni kubera wabonye wari wasomye ibitabo vyinshi by'abanditsi yo gusumva bwabundi rero kwandika bitangurana no gusoma. Teni bazo kenshi bitangurana no gusoma. Nibaza ko handika umuntu asoma. Ko gusoma biragutuma urota, nibaza ko binagutuma wagura ubwenge, le vocabulaire. Hari vyinshi ukura mu gusoma ugasanga nawe birakorohera kugira kwandika nawe. Oya ibyo bintu bitubwirisha. Reka kuducira ku mayange. Oya ni nka kujya je fata gusoma uriko urigaburira. Wigaburira mu vyiyumviro. Kuko n'ibitabo biba byitwa ko ari vy'abana hariho message irimo. Dans chaque livre hama hariho
message caché canke ibiboneka hariho message irimwo uwo mu auteur ashaka kugira gutanga hama n'ingene usanga nko mu machapitre bava akreya iyo suspense cyangwa agakreya iyo ntuzeya correlation entre chapitre imwe n'iyindi n'ubwenge n'ubusoma kugira ngo ushobore gutahura hariho concentration bigusaba hariho kwiyumvira hariho kuja ahantu ukaja dans le bain y'igitabo numva yuko hari amakapasite bigenda ku developa muri wewe hariyo amakapasite bidevelopa muri wewe yego ngo kano kaba n'umusirimu shaho kuvuga wabuze akantu k'akavocabulaire arico kaziko uri kurasoma ngo uradevelopa akavocabulaire hama vocabulaire wiga vraiment amajambo mashasha wiga hari gutahura hari la logique hari ibintu byinshi umuntu akura mu gusoma yego bwamundi kuvuga bwamundi uri kuravuga ururimi donc gusoma birashobora gutuma umuntu ashobora kuronka amajambo akoresha bivanye n'ibitabo uba warasomye exactement tubandanize ko ya etape ya kabiri donc iyo ni imwe yo mu bwana izana ya rêve muri jewe yuko nanje nifuza kugira ivyo kwandika hama ndakuze secondaire ura developa kwandika nari umuntu vama kunyandikira vyaroroha kwandika vyaroroha makete amapoeme biki vyaza fascinant udupoeme twinshi waratwiyandikira canke wirigura turungikira abantu naratwandikira abagenzi ukatwandika n'amakete maremare nyene ugashiramwe amafigure de style nyene ukagerageza bimwe nyene usoma n'amahime y'ubugesi ukaja kwa bimwe nyene usoma nkashaka kubishiramwo kandi évidemment narabishiramwo abo bantu batwandika bagire commentaire mwabantu mwariye udupoeme twa AITA mukaba muri ko mukurikirana kino kiganiro mutagize commentaire tubahigisha radar urumva ico hama nkuze ncansimbira mbaye umuvyeyi namaze kuvyara mvyaye narifujije guha umwana wanje ico kintu cyo gusoma ko naragikunda hamusanga ikintu cyose bimvire kumugurira kugura agatabo nze kumusomera nibiki nkuvume ngo ndashaka ko nawe akunda gusoma naho yarakiri muto hama haje ivyo onye igituma nsimbiye kuri yonye imbere yuko nja kuzindi zitwa kari zibiri zo hagati nuko niyo mbona ari point nini ya cyane kuko jewe mvuga nti iyo ntagenda kuronka abana iyo ntaronka uruvyaro sinabaze ko naye kwandika ibitabo vy'abana no kwandika ibindi bitabo ngirango mugabo ivy'abana sino vyanditse kuko mbaye umuvye navyo ati mbeko ngenda kurondera igitabo ngenda kugirira umwana kumusomera nkabona nikibazo kubituma ko hanze n'amahera ibintu nkasanga nkuvuga ati undabira ibiri nibi mugabo utuma nyene umuntu akuzanira ibintu hanze ukarinda kubituma voilà nkasanga ndiko ndi muri urandabira ibitabo bimeze gutya ndavuga nti bwa bundi hari ibintu ushaka kumuha hari ivyo nifuza ko yomenya mugabo ntabihari hama havuga ati donc hariho iyo besoin y'ibitabo vy'abana ico rero kiraje hama niho par après nsubiye inyuma gato ko yandi ma étape abiri ndavuga imwe ya aho mvuga na koranye na coach Gigi no bakunda bavuga ati ibintu vy'ingabire umuntu ari ngaha kwisi pour une mission yawe ni yihe atira mu madon yawe je nkara madon je fise iroroshe numva ngo iroroshe no kwandika none je nandika ndabitwarahe nkumva umengo ego ndandika mugabo je sindabona iyo touche yanje yo kwandika nzoyikoresha c'est quelle mission iyo touche yanje yo kwandika ifise sinabibona matavuga ni okay donc kwandika muri imwe Gigi yameka arambaza ati ingabire yawe nihe woshobora gukoresha pour mission yawe ngaha kwisi donc je peux écrire kandi nkandika avec intumbero donc sugufa kwandika gusa nuko mbona ko hari iyo besoin y'ibitabo vyandikiwe ngaha aha mu Burundi vy'abana b'abarundi iyo besoin mbonye ya identitaire monati umwana ifoka kura azi wabo azi muhira azi ibiranga Burundi les anecdotes uwo ni jewe akonda kagarukako donc haja guhura ayo ma ntuze yabiri ayo ma étape abiri ya ma mission sur terre nico kintu mbonye ati umwana wanje ndikunda mu créer ama histoire kuko mbona yuko hariho besoin
uzo kumubwira tomtome nana uza kumubwira ibintu bya Luc uza kumubwira twe fantasio ibintu kavuga ngo Belix ngo ivyo byose abantu bahariye urumva kandi ubu ntibikinabona ama bande dessinée bavyita ibibede ntibikinaboneka cyane uravuga urumva wewe ndakumvirije wewe umaze kuba umumama waravuze ati reka nkundishe iki kintu nkunda cyangiriye akamaro umwana wanje mugabo ugiye kurondera ivyo bitabura birondera bibura kandi byinshi wasanga ariko bivuga amakuru y'abantu bahariye hanze umwana azoguma kubaza ngo iki nigi uca uriyumvira rero ati reka kwiki nto kwandika urumva yuko woba ingira akamaro kuri iyo besoin ibaye y'ibitabo vy'abana. Wow, mbega umwanditsi w'ingira akamaro. Iyindi etape ya kane nkunda kuvuga ko nayo nyene ari etape majeure ni question ya aho nasengera. Hari ukuntu pasteur akunda kuvuga ati bigenda guhura n'ivyo coach Gigi avuga ati vous avez une mission ngaha kwisi. Donc ico kintu hagiyemwo spiritualité iri muri ego uri umukirisu muga ntiwaje ngo umenye Imana hama bice biherera ngaha kwisi. Iya ico nawe utegerezwa gukora. Donc mvanze ayo mantuze ya ane ya ingabire yanje spiritualité mvuga nti Imana yashize ngaha kwisi parce que hari ikintu ntegezwa kuhasiga. Hari ikintu ntegezwa gukora. Hariho besoin ntegezwa gutorera inyishu. Ayo ma etape ane afatanye niho mvuga ati yavyaye Harabaye. Mugabo AITA je nashaka kumenya ivyo bitabo byose waraba ivyo bitabo byose wasoma byari bitabo bivuga ivy'igihugu canke wasoma ibitabo byo hanze ako kantu je ukanyishura. Nasoma ibitabo byo hanze yego ni AITA kandi ntaravuga ico ngomba kuvuga ni AITA kandi mu gitabo ciwe Harabaye ibitabo byiwe yavyise Harabaye tubona ari umwanditsi yandika mu Kirundi agashira no mugabo muri ico Kirundi agashiramwo ibintu bikundisha igihugu ni bitabo vy'abana biryoshe cyane nawe uri umuntu akuze ni kubera agatabo gato nyene k'abana nyene mugabo uri umuntu akuze nawe wumva ushaka kwiga n'ibindi bintu ni AITA tubona yandika igitabo mu Kirundi kandi kirimo ibintu byinshi bikundisha imico n'akaranga y'igihugu. None ivyo bintu byavuye kuki? Hanyuma twarabonye ko igitabo wanagishize mu Gifaransa kugira ngo basi n'uwo mwana yakuriye mu mahanga atahure ivyo bintu bikorwa mu gihugu cyabo. Ivyo bintu wavyumviriye gute? Byavuye he? Kuko wakuze usoma ibitabo by'abazungu by'abafaransa. Je novuga ko ivyo vyaje avec iyo condition kuba umumama. Jewe mvyaye umwana wanje wa mbere nkingi haraje ikintu muri jewe bama ntari bwigere nibaza ko no kwibaza. Yaranteye gutuma gusubira inyuma nkibaza wondi. Sinzi ko n'abandi bose bashikira gucyo onye mugabo hariho ibiyago nagenda kugerageza kugira nabo kandi bama nacari muto. Mugabo kubona ibibazo akubaza yitwa gutegaye yitwa nkingi. Oui nkingi ozanbo bigatuma ikiyago ugira n'umwana bigutumye gusura kwibaza ati mbega jewe ndinde haza ico kintu ca identité ya jewe nk'umuvyeyi kunavuga nti kugira umwana ro nk'ikintu muha nk'umuvyeyi d'abord utegerezwa kumenya uwuri kuko umuntu atanga ico afise nyimba no kubandi tubaha ico dufise abana bacu tubaha doskona. Donc yarantumye kwisubirako kwibaza uwondi nsanga mbaye ngiye kuba plus consciente yuko ndi umurundi kazi. Mbega ubwo Burundi kazi bwanje abubonera muki sanga ni kwa kundi agiye kwishure baravuga igifaransa nibiki mugashika muhira nkasanga ntango kwimvira ngo tuvuge mu Kirundi. Bigi ibintu muri jewe si ibintu nari narapanze vuga ngo je umwana wanje ngazovuga ikirundi ngazogira iki mugabo muri kwaku kumuherekeza kwa kumufasha mu kumenya ati ndi naka navukiye mu Burundi mbanga papa yitwa gutya harimo ikintu ca uri umurundi kandi kuba umurundi hari ibintu biherekeza ico kintu. Casanga rero naje ntegezwa kwisubirako
ntegezwa sinovuga ngo ni kwisuganya mugabo ntegezwa kwiyubaka kugira ngo n'umwana wanje ivyo nifuza ko amenya abikure muri jewe. Donc najewe byasaba ko niyubaka nsubira ati ifuko menye ikirundi neza, ifuko ntangura kubaza, ifuko naje menya nkavuga nti nyimba bavuga iki niki nyimba iki kitavugwa kubera iki inye nze ndo nkaho mpera mu kuyaga nawe mu kumwigisha. Donc ico kintu c'akaranga caje avec kuba umuvyeyi. None mfise yuko ntegerezwa sinzi gituma utatuzaniye nkingi n'akana keza kanagize nikosa bagahanurira mu kirundi bakakabwira ati uriki nako pase AITA tukavuga ko kana akibaza nkingi isinze akantu bariko barakina n'abandi bana hama uwundi mwana acaraza kumurega ngo nkingi yavuze ukuntu nuko mama wiwe acaramwegera amuhamagara ngo nkingi ngo wagize iki mu nyuma wamubajije ikibazo ikihe mbwe ni uriki wewe nyibutsa uriki yamubajije ngo uri umuco wiki sanga na kankingi karabizi ko bakabwira ko ari umuco w'isi kace karishura umuco w'isi. Wow, mbega mana yanje AITA uri kurandika rero ivyo bitabo ubutumwa bwanje bukuru niyo ico kintu ca identité shaka kugikura mu bana mufise aho muva murafise muhira subiramo ngwino nagira mvuga ngo ngwino mukozi w'Imana erega uri umukozi w'Imana akoresheje n'ijuru tuzanira bishasha mu gihugu nyarusakere buka mukozi w'Imana. Message niyo ni muhira mufise aho muva murafise muhiri wanyu kuko je namvuga en fait hari abantu babibaza ngo reka tuvuge ko abantu bavuga ngo patriotisme rero ndavuga ati muhira c'est la base y'ibintu byose n'umushinge w'ibintu byose kuko namwe muze murabe uko wakuze muhira naho ukurukagira imyaka 60 hariho ingene wiyumvira hari ukukora hari kugira iki kubera yuko wabiherewe muhira amaherezo ni muhira harubaka personality y'umuntu harubaka ingene wiyumvira harubaka ingene hubaka umuntu mu buryo bunini ya cyane gose. Donc muri uko rero kuvuga ngo muhira niho nca ngenda ati buhoro buhoro nkinjira mu mizi nka gerageza kuvuga ibintu by'intara ibintu byo gufungura ko muhira hari ibintu byinshi muhira umuntu afashe umwanya akimvira muhira ni ibintu nk'umuntu yokoza ati pame muhira wanyu mbe hari hameze gute ndisure kuza kubivuga uravye mu mantuze menshi mu ma angle menshi umva nuko je mvuga ati mu bitabo Harabaye havuga muhira ça parle de la maison muhira i Burundi muhira i Burundi apana muhira kwa mama banje oya i Burundi hama hagaca havuga rero intara uturirimbo donc nkaca ivyo vy'amajambo n'amakinge ndakoresha ngerageza kuja muri langage abana bashobora gutahura sindabaremera ngo mvuge ibintu biremereye mugabo bige bamenye ivyo muhira biciye mu kuryoherwa biciye mu koroherwa mu gusange n'utuntu twagiye mu mutwe buhoro buhoro ataye foro nyinshi yabaye mugabo avuga ati twebwe muhira twagiriye ibi twebwe iwacu nuko bimeze niyo message principal iri muri Harabaye. Mu yandi majambo atumwana iki gitabo ni cashika muri Canada babana bavukira muri Canada canke mu Faransa canke muri Amerika n'ahandi nibasome kino gitabo bazokwipfuza ko banabizi ko abavyeyi babo babwira ati tuvi Burundi bazo kumbura igihugu batazi bazokwifuze kubona ivyo bintu banakimenye. Alors AITA uyu mwanya dusubiye inyuma watubwiye ko hariho umuvyeyi yagukundishije iki gusoma uno munsi AITA ukaba wabaye inyishu y'ugwaruka rwinshi kw'isi yo novuga ko kw'isi yose kandi azi iki gitabo ndabizi ko abo mu Bwongereza bagikeneye ndabizi abagiye yuko bifuza hariho benshi bafise iyo nyota yo kwigisha amaranga mutima y'igihugu cabo imuhira abana babo mugabo batari bazi yuko hariho umuntu nka AITA yeje nk'inyishu kuri ico kibazo cabo mugabo ivyo byose hari umuntu yabigukundishije wabitubwiye hariho umuvyeyi yabigukundishije AITA
uwo mubyeyi jewe sinoheze ikiganiro ntamuhamagaye, reka tumutelefone ahari mama AITA ubu nyene mpinzo nimero ndamutelefone ahari hose tumushakisha, kandi ategereza kuza mu kiganiro. Niyo mpano dufise duhamagaye abantu baratwitaba, ndamuhamagara, uranyemere ko ndamuhamagara agira aza tubwira amakuru yiwe shaka. Uwo muvyeyi turamukeneye kuko nishobora kuvuga umwana akavuga ingene yafashije na mama wiwe, tudahamagaye mama wiwe ngo atubwire uwo mutima aho yawukuye, yasishobora kuvyemera. Tumira amate tubandanye. Mama AITA turiko turamutelefona, itelefone iko irapasa. Mama AITA turiko turabona itelefone amarezo ni yose ijana kwijana, kandi ngo yaritavye. Mama AITA bashobora kutwemerera ukaza mu kiganiro kukaye? Ngaho mama AITA aratwemereye kuza mu kiganiro kukayi.